umuntu umwe yakudandarije iparete zibiri z'amagi ku munsi, iparete y'amagi itanga ku kwezi kose 450,000 zibiri, ni kuvuga ku mwaka, umwaka urimo amezi 12, amezi 12 rero ni kuvuga 450,000 harimo imiliyoni. Tutakunze buko muradukurikirana biciye kuri rwa rubuga rwacu nyene kwa Burundi Heroes TV. Ni jewe nyene nongeye kugaruka, hari ikiganiro ca mbere twakoze kijanye n'ukuntu umuntu yo kwitungira ubuzima, ubuzima mvuze ubuzima ashatse kuvuga gutunga, yani kuronka amahera. Narabonye ko abantu benshi cabahaye inguvu zo kubandanya bakora, ndavuga ati reka nshobore kuba no bakorera akandi kaganiro kugira ngo turabe nimba umuntu hari ico yogerako, akigereko agifashishijwemo n'abandi, canke se aronke emotion, aronke inguvu, aronke nyene ico kintu wumva co gutuma ukora cane. Rero utaraba ibiganiro nk'ibi buri munsi mu gatondo iyo uvyutse ukamenya ati purpose yanje y'uyu munsi igenda gute, ntushobora kuba utera imbere. Ubwa mbere na mbere ndakwibutse ko gutera imbere wigira ku bandi, utarakora urugendo shure ntushobora kuba utera imbere. Ure tugiye kuganira kuri iki kintu, tugiye kuganira ku kintu cyo kugerageza, ukamenya neza ko utaragerageza amahirwe yawe nta hantu uzokwigera ugera, kubera ko amahirwe yawe ntaragerageza. Iga kugerageza ikintu, iyo chance kibe kiguhaye ayandi mahirwe yo gukora ikindi kintu. Rero namba ufise plan wiyumviye gukora kuva kera ariko utarayikora, menya neza ko uracari mu nzira yo hasi cyane. Namba wariyumviye ikintu cyo gukora kera ariko ntuburagikora, menya neza ko ndabikubwira gute basha, sinzi ahantu ikibanza wo burimo, kuko kugerageza nubwo woba wariyumviye plan irenze ubushobozi wowe ufise, iga kwiminimiza, uyigire nto iyo plan yawe, ariko condition ibe imwe gusa, ugerageza amahirwe yawe. Rero ni muri kano kanya rero nje kubabwira ko kugerageza amahirwe yawe ariyo nzira yonyene yo tumutunga. Aho ni nyuma yuko mperuka kubabwira duheruka gukora ikiganiro nkuko benshi bakibonye, cyane kivuga ngo kwiyumvira ubwa mbere. Mvuze kwiyumvira ubwa mbere, utumenya ko hariho no gukurikiza to walk fast, think fast, work fast and learn fast. Ni kwiyumvira ubwa mbere, ugakora ubwa mbere, ukiruka ubwa mbere. Ni muri nzira rero muri kino kiganiro tuza gukorera kuri iyi sije ivuga ngo gerageza amahirwe yawe kugira ngo nakunanira canke se nivyanka aguhe ayandi mahirwe gukora ikindi gikorwa. Imbere rero ko dutandukira muri sije nyezina, turabaha inkuru ya mbere. Ubu ntitugikorera kuri ibya bintu vya kera ngo banaka barakoze imishinga bahereye mu kudandaza amagi, mu kudandaza ivyema, mu kudandaza ibirato mu mabarabara. No, iyo mishinga yarataye igihe. Narabwiye yuko nzo bakorera ikiganiro cy'ama business ngaha mu Burundi canke se kwisi ariko arava ku gihe. Umenya neza ko iyi business ndayikora si kugira ngo ntere imbere, ahubwo ni kugira ngo gusa ni compense, niyuzuze mu bundi buntu ndiko ndagira hane ndiko ndakora. Niyo mpamvu rero muri kino kiganiro ndiko ndabwira ati gerageza, nguma ngarukana ijambo kugerageza amahirwe ya mbere, yanse ama utandukire ku yandi mahirwe. Niyo mpamvu rero muri kino kiganiro ubwa mbere na mbere manza kukubwira ati business zo gukora ivyema uri umuntu ushaka amahera, izo ni business z'abajene, izo si business z'abantu bafise imiryango. Haro business z'abajene na business z'abantu bafise imiryango, kubera ko umujene abafise ahantu atuye. Akenshi abajene tubaye ku bantu badukuriye, ndavuga ku bavyeyi. Utabaye ku muvyeyi ubaye muri famille, sico kimwe n'umuntu afise umugore. Umuntu afise umugore amenye neza ko uwo munsi asohotse azana relation, yongeye kugenda asiga relation. Iyo ni business rero ngiye kubabwira umugabo atokora. Ibintu byo kudandaza ivyema ni business umugabo atokora. Ndaguha akarorero, iparete y'amagi idandazwa, bayirangura ubu iri ku 27,000 gushika ku 30,000. Aha ni mu gisagara ca Bujumbura, niyo parete y'amagi bayirangura. Binazimvye usanga ari 31, ariko iparete imwe y'amagi, iparete zibiri z'amagi ku munsi umuntu ayidandaza yakuyemo amahera yo kuyifungura ya saa sita, aguha versement ya 15,000. Yakuyemo amahera yo kuyifungura, yo gufungura saa sita, aguha versement ya 15,000. Curaba rero versement ya 15,000 ku munsi, ngoma mparure ku nyungu. Amacinza ndakubwire ibintu wotanguza canke se wotangura kugira ngo uronka amahera yo kugira iyo parete. Ku munsi atanga versement ya 15,000, ni kuvuga mu minsi 10 ibihumbi 150.
akoze ukwezi kose ataruhuka ndavuze akoze ukwezi kose ataruhuka ipareti y'amagi itanga ku kwezi kose 450,000 ipareti y'amagi itanga 450,000 ku kwezi kose rero ucumbwira ku mwaka wose ipareti y'amagi izoba yatanze amafaranga angana gute duharure ku mwaka wose ndiko ndaharura ku nyungu ipareti y'amagi ipareti zibiza amagi zitanga ku munsi twabiharure ku kwezi tugomba tubiharure umwaka wose mbega ipareti y'amagi izotanga amafaranga angana gute umuntu ayikora akudandariza atagizene ataruhutse kandi cyo dukorera ku muntu umwe yakudandarije ipareti zibiri z'amagi ku munsi ni kuvuga duharuye 450,000 ku parete z'amagi zibiri ni kuvuga ku mwaka umwaka urimo amezi 12 amezi 12 rero ni kuvuga 450,000 harimo imiliyoni zitanu top imiliyoni zitanu mu parete zibiri z'amagi badandaza ku munsi aho ntibashizemo ya magi ya vyema bijana na magi urabibona inyungu ya byose nabiharuwe nashatse gukarikira ku parete ya magi ni gute rero woronka amafaranga angana ni parete zibiri z'amagi ni kuvuga iparete zibiri z'amagi zirangurwa nababwiye ni 28 à 30,000 iyo 28 à 30,000 wozironka gute urashobora kuba worondera niburiburi amafaranga 50,000 nucuja kurangura iparete y'amagi no aho bugiye directement tugende indirectement ni ibintu bizana amahera mu buryo butihuse ariko all along ukazobona impamvu wagiye directement yani ugashika ku mugambi wawe ariko bitihuse kuko akenshi bakunda kuvuga ngo ibintu vyihuse uko vyihuta mu kuza ni nako vyihuta mu kugenda gura inkoko zibiri z'indundi ivyo dufate ko iyo projet yawe yo kuzoshika ku miliyoni zitanu yihe imyaka 2 uguze inkoko zibiri z'indundi zikuze uziguze 30,000 imwe iyindi 30 izo nkoko zibiri zawe ku munsi zirata amagi duspose ko wageze kuri ya etape yo kuzibundikiriza ikirundi kiragoye ndazi ko nawe uri kwanyumviriza si vyose uzi ugeze kuri etape yuko inkoko zawe zibiri zibundikira uzihaye amagi imwe uyihaye amagi 8 iyindi uyihaye amagi 8 ni kuvuga amagi 16 ziraberuye dufate ko hariho ivyapfuye amagi yapfuye yani amahuri sinzi ukundi namwe muvyita yabaye amahuri muri ayo mahuri rero dufate ko habonetsemo imiswi 12 mu miswi 12 turarindiye inyuma y'amezi 5 inkoko ndundi ibitanguye guta warifashe neza byakuze byabaye birebire na amezi 6 nababwiye ko wiha umwaka wose kugira ngo ugere kuco wipfuza aho ni mu gihe utashatse kugira ko directement amezi 6 zijya nkoko 10 ziravyaye kandi nazijya ziraberuye inkoko 10 ihaye ayandi magi 8 ni kuvuga izo ni nkoko 80 aho ni mu gihe ufise place nini izo ni nkoko 80 gushira ko na za nkoko zibiri zawe kandi nazo nyene zarataye amagi ziranaberura dushire ko nazo nyene kwa zihaye amagi 8 ni kuvuga 16 acaba amagi hafi yose hamwe amagi 96 muri amagi rero 96 ni kuvuga hazovamwe imiswi 96 tuvuge ko zizohomba uzokwakira imiswi 80 umaze kwakira imiswi 80 rero ni kuvuga ko ufise inkoko 80 izo nkoko zose zikuze ugasanga harimo nk'isake 20 harimo n'inkokokazi 60 uravyumva amagi uba ufise ku munsi inkoko 60 rero ni inkoko ku munsi zizota amagi 40 urumva ya parete yawe irikiraza amagi 40 ni kuvuga ni hafi parete zibiri reka tufate ko mu minsi 2 zizoguha iparete zibiri aho hari ibintu twavuze byapfuye byose uravyumva inkoko zibiri zizoguha mu myaka 2 amafaranga angana n'imiliyoni 5 wisunze kuri iyo devi nagukoreye sinzi ko wari kurankurikirana uri makini y'ivyo nariko ndavuga navuze ko kudanaza amagi ku munsi iparete zibiri zitanga 15,000 harura nawe ufatiye ku vyimviro vyawe ivyo ni vyimviro vy'iwanje ariko hari ikintu nibagiye kubabwira yuko umwana adandaza amagi umuhemba nawe nyine wamuhemba inoti 1000 hafi 120
ku kwezi ucukuramo rero 120 amezi 12 mu mwaka muri ya miliyoni 5 ucumenya amahera ubufise inyuma y'imyaka 3 wewe ubufise uruhongore runini ubu uri um businessman azwi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni jewe nyene ntwariko murakurikirana kuri Burundi Heroes TV inshuti mukunzi rako dukurikirana ndakwibutse gukora subscribe namba hari cyo nakunguye kora subscribe nanje umpe inguvu zo kubandanya nkora yari jewe nyene Police aka BCMDN thank you